Bene data, Yesu agira neza cyane kandi uwo Yesu nabonye arahambaye, akora ibyo umuntu atiyumvira ko bishoboka. Iyo umuntu yizeye Imana nta kintu na kimwe idakora. Uyu mwana bamaze kumushikana nkabona uko bimeze, nashishikaye gusenga cyane. Kuko hageze mu ijoro nagiye numva umwana arira cyane. Mu kanya numva ijwi rirahoze. Haciye uwundi mwanya madamu araza avuye yarari, umwana kumbe yari yahwereye. Abadayimoni bari baje kuniga wa mwana. Aca ansanga mu cyumba arambwira ati, mugenzi, hari icyo ngomba kukubwira. Aca arambwira ati, burya rero wa mwana arapfuye. Aca ndamubwira ati, madamu ihangane dusenge Imana, kuko nari namaze kumva ijwi rimbwira ngo abadayimoni baje kuniga uwo mwana. Aca ndamubwira madamu ati, madamu munzanire umwana ndamusengere. Aca aramunzanira. Uyu mwana ndamukikira, nca ntangura gusenga. Ndasenga nti, Mana yo mu ijuru, wewe ushobora byose, wewe waremye isi n'ijuru n'ibiyuzuye, uriho kandi uzokwamaho. Ndavuga nti, ni wewe wampamagaye unkura mu byaha, kandi ni wewe wambariye ko hari impemu mbi zigomba kuniga umwana, umbwira ko nkwiye gusenga. Ndavuga nti, Mana ndakwizeye. Ndasengera uwo mwana, ndavuga nti, ndahagaritse izi mpemu mbi zaje kwica umwana. Ndahamagara Yesu, ndavuga ati, mu izina rya Yesu Kristo ndasabye kubona igitangaza ukoze, nanjye nzogushingira intahe. Ndavuga nti, si wewe wazuye Lazaro? Naho nasoma ijambo ry'Imana ngaha muri Bibiliya ingene Yesu yashitse kumva kwa Lazaro, akamuhamagara ati, va mu mva, agaca avayo ari muzima. Nanjye ndavuga nti, ndakwizeye, kuko uko wabikoze igihe wazura Lazaro, ko ushaka kubikora kuri uyu mwana nawe ukamukiza akongera kubaho. Sinomenya umwanya nasenze uko ungana, ubwo nasenze umwanya munini. Mpejeje gusenga ndavuga ati, ndabisabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Nsanga ka kana ampereza kapfuye karakanura, kariko karandaba, mbona kariko kararavya indimi ntakifuza konka. Nca ndahamagara madamu, ndavuga ati, madamu garuka. Madamu yari yatinyagira ubwoba, ashasubira mu cyumba yarimwo n'undi muvyeyi bari kumwe. Madamu aca aragaruka, ndavuga ati, madamu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwamane ukwizera Imana. Ati, kandi urazi ko twama dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukwizera ni ukumenya neza ivyizigirwa udakekeranya mu ntibizonga. Ndavuga ati, madamu, Yesu agira neza, uyu mwana yakize. Tizampemu zari zije kuniga umwana zahunze mu izina rya Yesu. Dusha turanezerwa. Madamu yakira umwana aramukikira, aca amuhibere aronka. Uyu mwana rero asatera akura, kandi uko yatera akura niko yagira amagara meza, aravyibuha. Uyu mwana rero yarakuze. Yesu wacu nahabwa icubahiro. Bagenzi, bene data, dusangiye agakiza n'urugendo ruja mu ijuru. Mugire ukwizera, mumenye ko Imana ishobora byose. Ijambo ry'Imana ritubwira ati, naho umuntu yoba yarapfuye azokongera kubaho. Tugire ivyizigiro, ntidukekeranye. Ni ukuri Imana irashoboye. Birashoboka ko nawe wowe ufise ikibazo kandi kikuremereye, ariko nagomba ndakubwire, ugire ukwizera, wizere Imana. Imana ni yera kandi Imana iragororotse, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ndabishingira intahe mu izina rya Yesu Kristo ko Imana ikora ibitangaza. Murumva ingene Imana yagiriye neza, ngo umwana arakuze,
uyu mwana ubu afise imyaka 20, yiga mu mwaka wa 11 mu gisata ca ekonomi. Yesu Kristo nahabwe icubahiro cane. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ndanezerewe bene data kongera kuboneka kuri isheni Habonayo kugira ngo nshishikare gushingira intahe Yesu ku bitangaza yankoreye. Nagomba mbanze nsome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Yesu Kristo nahabwe icubahiro cane. Yesu yarangiriye neza, yankoreye ibitangaza. Nabonye guhamagara Imana ari ikintu c'igiciro kinini cane. Jewe madame yatwaye inda y'umwana igira kabiri, igeze kuvuka tugiye kw'ivuriro baca bavuga bati umwana mu nda arakikamye. Baca batumurungika ku bitaro bikuru vy'intara. Tugezeyo baca batubwira ati oya nimubandanye ku bitaro bikuru vy'i Bujumbura. Duca turabandanya, tugeze i Bujumbura twasiseyo umuvyeyi yarushe, mugabo abaganga Imana yarabakoresheje cane, barakora ibidasanzwe, baramukora, madame bamukuramwo umwana akomeye. Mugabo barambwira bati uyu mwana afise ikibazo, mu gukura kwiwe uzomwitwararike. Vy'ukuri Yesu agira neza. Nabonye ikiganza c'Imana. Uyu mwana yavukanye ubumuga bwo kumugara amaguru yose. Amaguru rero yasa n'ayafatanye gutya ngaha mu mavi, kandi aha hose mu magufa y'ibirenge yari afise ikibazo c'ubumuga. Kurya umwana ariko arakura yavura, ageze aho yokwavura nk'abandi bana ntivyakunze, yaguma ngaho. Turabona yuko afise ikibazo mu maguru, ariko muri ico gihe ntitwashoboye guca turonka ubushobozi ngo duce tumunyarukana vuba kwa muganga. Ariko tuguma tuvyiyumvira uko rero yatera akura, niko twabona yuko ubumuga nabwo buguma bumurenga. Bigeze aho yotangura guhaguruka, turabona yuko bidakunda, agaca atangura kuza aragendesha inyugutya aho yicaye. Turabona yuko vy'ukuri afise ubumuga butoroshe. Ca ntangura kumujana ku baganga b'amagufa. Bamupimye bavuga bati uyu mwana arafise ubumuga, mugabo reka tugerageze. Baragerageza, vy'ukuri baragerageje ibyo bashobora vyose, hama barambwira bati uyu mwana ubumuga bwe bwatanguye akiri mu nda, bati none rero uyu mwana no kumushira mu kigo k'ibimuga akazokuriraho, hama akazokwigaho kugira ngo azogire kazoza. Hanyuma naho nibuka iri jambo ry'Imana dusomye muri iki gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya muri iki gice ca 33 havuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Imana yari yanyigishije gusenga amasengesho y'ibitangaza kwari gusozesha iminsi 3. Iranyigisha ku masengesho yo gusitura ibisika ko ari amasengesho y'iminsi 7. Naho twavugana na madame ati madame, Imana twizeye, Imana dusenga, imwe yadukiriza wa mwana wanje ni Imana ishoboye, n'uyu mwana Imana irashaka kumugurura. Vy'ukuri madame yaravuze ati dusenga Imana nta kindi twokora, kuko umwana yaraciye akenge. Bari bamubwiye ati mwana wowe uzokwiga ngaha, yaraba ivyo bindi bimuga bashiramo dukinga agacarira. Hama nkamubwira ati mwana wihorere turagusengera, kuko harageze ahantu bamuvuna utugufa ngaha mu ngingo
kugira ngo batugorore. Baramukorera ivyuma, bamwambika biranka, baramubumbirako isima kugira ngo barabe yuko amagufa yomera nk'ayakomera. Yaramara iminsi yicaye, amaguru yose ari mw'isima agiku agendesha inyo, tukabona ko ababaye cane. Ivyo byose biranka. Ntitwemera rero yuko aguma mu bivuga ngo aza kurireho, ca tumujana muhira dutangura amasengesho kugira ngo tubone igitangaza Imana ikora. Niho twahamagara Imana, turabwira abandi bakozi b'Imana ati by'ukuri muradufasha gusenga. Abakozi b'Imana barava hirya no hino bakaza kuraba ivyo bitangaza vyabaye muhira, bakadusengera, bakavuga bati mugire ukwizera, Imana yacu n'Imana ikomeye, azokira. Nagomba ntangaze kugira neza kw'Imana. Igihe carageze tubona umwana bitangiye guhinduka, atangiye gusa n'uwavura kandi vyari vyaranse ko yavura. Atangiye gusa n'urondera ikintu yishimikiza gutya ngo ahaguruke kandi bitakunda ko ahaguruka. Turavuga ati erega Yesu ariko arabidukorera ibitangaza. Yesu nashimwe. Uwundi munsi tubona umwana atangiye guhaguruka. Umwana atangura guhaguruka, ahagurukira ku kintu no twamuha agakoni, atangura kuza arakishimikiza. Dushishikara gusenga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Ryavuganye na Yeremiya aho yari afungiwe, riramubwira ati yewe Yeremiya, mpamagara nanje ndakwitaba, mwereke ivyikinze ivyo utari bwabone. Twarabonye ibitangaza vy'Imana, natwe duhamagaye Imana kabisa, turayizera. Mwene data, Imana ishoboye byose. Uwo mwana aratambuka, arakura. Uko yateye akura, aterakira gushikana n'umwana tumutangiza amashuri mu wa mbere, ariga. Ubu ni umwana aciye akenge, akuze, ariko aramara imyaka 18 ntarayikiza neza, afise imyaka 17 n'amezi, yiga mu mwaka w'8. Abaharenze nuko yagerageje utubazo, kandi n'ubu nawe arashinga intahe akavuga kugira neza kw'Imana. Yesu wacu nahabwe icubahiro.